Hello biti yaso genti bazamura mizeni zango uko bisanzwe guys. Sabi ngo niwe yatwaye ngo phone ya The Ben. Phone ya The Ben ku munsi w'ejo yaratwawe kandi ngiyo phone ngo yari mu bwoko bwa iPhone. Ngo kwitwara ngo yaciye ayihereza Bell nice. Oyo hama ndi kumwe n'abantu bariko baravugana ku iki kintu kiriko kiravugwa cyane ku mbuga, ariko nabo bariko bagerageza kuvuga uko babibona nuko bavyiyumvira bivanye n'ukuntu Sabi yaramukanyije na Iceza Pamela umufasha wa The Ben. None telefone nyene ya The Ben yoba yatwawe na Sabi. Guys, mwebwe muvyumva gute? Oyi yari mu bwoko bwa ni iPhone kandi nta wundi munata yayitwaye atari Sabi kabisa. Sabi amaze kwitwara cyo yihereza nde Iceza Ben nice ashira mu mabere hama birangira yitwara. Okay, iyi ni trending exclusive. Hamarika ndamura bundi musaza hano nawe atubwire, we wavuze yuko yari iPhone. Ego ni vyukuri Sabi niwe atwaye telefone ya The Ben yari iPhone, amaze kuyitora acaheza Bell nice acayishira mu mabere. Bell nice amaze kwishira mu mabere aho nyene inyuma y'iminota 5 yaciye ataha nitwamenye kandi Sabi yaje yambaye ikoti riki ibipensi ebana ibipensi nk'amaganane yari yambaye nabi cyane. Indi yari yambaye neza Farias yari yambaye neza cyane mugani Desire ya hama hariho uwundi muntu yanyandikiye arambwira ati ibintu byabereye hagijya amajambo Sabi yaguma avuga umengo n'urubanza tibijya bintu byarononye hati yabo. Guys, Johnny to tell us demana canke demana phone ya The Ben gushika izi saha ntiraboneka. Le mo